je nivugiye ko biri complique gusa novuga ko turi kumwe mu kazi okay mugabo hari ukuntu iyo urukundo rwarembye cyane hari iyo bimwe bica vyica genre bivaye n'intego twebwe twihaye bona mu rukundo esi urikura twenga jimbonura kana keza oh, please baby let me take you far away jewe ya mwanya umwe na kirundi cyanje mwanya umwe nanje kiranyobera oh yeah mugabo nta kintu na kimwe jewe nigera posta kidafise impamvu benshi baragize nubwo bamwe batangura kwibaza ati ni jewe wundi ni jewe bamwe batangura gufatanya amafoto ya bamwe ati bya bintu nuko mugabo jecho nariko ndavuga ni mu gihe ndakunda cyane kuvuga rino jambo ati kuba umustar cyane kuba mukuru cyane kuba ufise izina oh yeah kuba uri umukuru wa societe cyane uri mukisenzi sirije zina ubu ufise cyane rya titre ahubwo nuko ufise ico umariye urungano okay kuba ufise ico umariye abandi kuraba nyene none ngire gute rero inkuru zibuze we rero nimba bushapu uraza kumbwira ati none hore nanye cyanduga kwijamba ati nabibona ndagukunda ariko rero kaka bone wibizo kagiyeko acona atari karaza canke wamamagara bebe akitabira wibu ubona ko biriko biraza aje ati tukayatangwe gutahura situation nanje no bicaye bavyaye ngo bisanze mu rukundo atanu umwe yabwiye wundi ibaze kwe niko ariko urukundo kuri nishiro waca baharutari rw'amafaranga rudahagaze ku mafaranga kuko amafaranga yararyosha je ndavyemera polo mama ndumva umengo ntabwo ndi ready ku rugaspia okay Nikaze inshuti mukunzi bigana bicano kuri Indondi TV ndaragwe mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho hereye muri kano kanya rukara dukurikirana nkusanzwe ubizi rero je nitwa Nduwarugira ushaka kunkura kuri Twitter yanje nka Nduwarugira ariko kandi ushaka kunkura kuri Instagram ndetse na Facebook nka Alan the Real urabizi neza yuko yama ari Indondi TV kuzanira bigiye bitandukanye amakuru yizewe kandi aba ari ukuri urabizi neza yuko ko nakubwiye ko inyuma y'ibiganiro nka Daily News ndetse na Weekly News ngomba kukuzanira abatumire umwaka wa 2023 ukwezi kwa kabiri no kuri jewe gutangwe kumwe umwigeme adasanzwe umwigeme bamwita mamao umwe mu banyempano bakomeye cyane bamaze igihe atari kigufi atari na gito ndetse kirekire na hatari kirekire cyane ariko bagihagaze cyangwa bagifashe ibendera bakomeje gufata kuva bagitangura yitwa ESTHER NISH cyangwa mamao ari imbere ya kamera za Indondi TV nkundira ndagusaba yuko nimba utarakora subscribe uco bikora nimba ikiganiro gikuye muri group cyangwa nakikurungikiye jewe tukaba duhurira muri group ntakuzi cyangwa tutazinanye uco ukora subscribe ariko kandi nimba wari umaze kuba umaze kwiyunga ukaburi kureba ikiganiro nongikira umugenzi wawe hari gihe usanga nawe ari umwe muri babandi batakironka notification zica kuri Indondi TV akabar nimba kari mu ikengeri cugira desabone canke unsubscribe hama uco usubira wiyunge gushasha uco fyonda ku gakengeri nikaze kandi ESTHER NISH reka jenshi ndakuhera ikaze no kuri Indondi TV yanda baramukiza umeze neza yani bon habari za siku nishi za fresh nawe atuonani tunadanganyana ngo wapenzi koma hewa je twaurikana ku giteramo twengana mutima show edition ya kabiri nkubwira lyrics iri mu ndirimbo yawe tworukomeza wari wapfuye wari wahetse nap mvuga ivyo nakubajije wewe ibyo tworukomeza mvuga ivyo nakubajije wogira umbesha ngo nari napfuye uwo nindi yaranyishe ko je ndi muri Yesu na Yesu rega niko babizi bana Yesu nitworukomeza ko twarutanguye kuva mvuka nakubajije nti gute umuhungu abakana keza mpero kumengo babigira agakobwa mu kugatetesha mu kukereka karakantu kakamikazi nyene kamikaye cyo kibazo cyaranwengeje none wayi twoguma minsi yose turinde ko twege bamabwiye ko turutwana twitse canke kubera iki twege mu rukundo twumva yuko twaba dukishaka kwa matuko turabe bameze nk'udushugwe pako sari umwanya rero bisaba yuko ujya mu baby wawe ivana ukuntu wamuronse ni wamuronse uvunitse canke uciye kwiti namabuye okay ufise rero kumubebeza imagine je nawe dukundana hey ndakuraza kukifua tumenyeye abagabo baza kifua bagana nakuraza kifua mbe bebe nakuronse mpavye urakana keza so rero kudekesha umuntu ntago bisa depend ntago bivana ngo n'umukobwa cyangwa umuhungu cyangwa iki oh yeah bivana n'ukuntu ubwo rukundo ruba rwaratanguye niyo ruko ruraca ni giki kintu ca mbere wewe wumva mu rukundo wokora
ku buryo uvuga ati niyagenda antuka azovuga ati iki kintu yari umwe bon shani giki kutanci ikintu nawe wiyemera oya wowe ukorera ukunda jewe ku buryo ndakimukorera naho yo cheating avuga ati naho nagenze imisozi ti mugabo nishi yari uwambere yari uwambere bon je kakantu ari unique ndamukorera mboni wabibona parce que umuntu nibona ko ari mwiza mugabo je nibaza yuko cyambere abahungu bon popularité yabo niko baba bakunda ibintu bimwe genre udakunda umukobwa amwerurira umuntu mu bantu kumubaha ukamwubahira akwiye so rero jewe banumva umenga iyo umuntu turi kumwe kumukunda no kumwubaha birajana so ntabwo nshobora kuba umuntu ntakunda hama bon en fait nako kaba kari mu dukarita avuga ati antuka mutukamana penda vraiment nishi yari wa mbere bo kindi naco bamavuga ngo umutwe ntago yigira inama ntago manumva yuko ari ukumwikoreza inkoni ishushe ngo parce que ari we yandondeye ngo canke ngo twahuye ngo ko ari umugabo ngo cyangwa iki ngo ni wategezwa gufata besoin zose ngo ku mutwe ngo iki ego kubikora n'inshingano ziwe mugabo muri vya bihe abakenye canke abadafise uburyo bwo kwifashisha why je ndabufise norinda kurindira ngo mpaka ngo twanje ngo ncengo vya ku mufuko ngo ndindire mpaka ronse wewe so nivyo rero babiri mu bintu numva umenga iyo turi kumwe n'umuntu ndamukunda abifise c'est bon atabifise reka nande niba ndabifise ndabikore ntacyo bitwaye Nishi ntari muri babakobwa arindira yuko umugabo azana akantu naho abahembwa yiwe agashaka ku mufuko gahari arakazana nyene kandi ndagatora mugabo kadahari ari ku mufuko none urakontribuwa nawe ndavuga ati kameme ingo zubu unye ni magirirani hari akantu wari uvuze ngo kwera ngo ari we yandondere ntayo yirashika wo gakunda umuntu kamupropose jewe nambeshe bo ndakunda mga sin propose unajikausha tu nakufia kindani ndani na kuimbia kama utasikia hiyo nyimbo yangu basi jewe ni mu bantu nemera muravuga ati nishimwe ni mtu iko directed bikikuya binakuya binatoka lakini sasa ukigirisha utuntu ukitunyoni ajifanyisha ama action pana pale action ukora ni wabizanye by'urukundo action ukora iyo wakunze umuntu kugira kubona ni ubizanye muri iki kiyago je nivuga indirimbo ucirabizana okay ni iki kintu ukora bibiri canke bitatu kugira umuntu umwereke ko nishakufa papa si useme si ukuye ça dépend je kwanda bikora mbo mengo nisha exagérer kumbe narangiye nta kintu abona abahungu ngo turi mpo barigirisha ariye yigisha parce que ntabwo gukeneye agacha yigisha nka enfant sembla kama bione ariko uba wagerageje vraiment nk'ubu nk'akarorero umuhungu kumubwira ati bon en fait dufate nk'ibintu biri hafi biboneka ngaha mu muji ukamubaza dufate ku rukundo rutarugo amafaranga cyangwa dufate mu message kumubaza waraye gute waramutse gute umeze neza mu gitondo saa sita mu ijoro antuko uwo muntu ego nubwo batarashira buryo mugabo abari karegereza ati urafise umwanya dusangire tugatera inkuru harigiye tubura n'inkuru dutera parce que niko nangine nendo natakukwambia akini sasa sinagize kacuburi ingene yukatira basi nkaguma ndakuraba nyene none ngire gute rero inkuru zibuze we rero nimba bushapu uraza kumbwira ati none ahore nanje nduga kwijamba ati nabibona ndagukunda ariko rero kaka bone wibizu kagiye ko acona atari karaza canke wamamagara bebe akitabira wibu ubona ko biriko biraza avuga ati tukayatangwe gutahura situation nanje no bicaye bavyaye ngo bisanze mu rukundo atanu umwe yabwiye wone ibaze kwe niko ariko urukundo kuri nishiro waca baharutarwa amafaranga rudahagaze ku mafaranga kuko amafaranga yararyosha je ndavyemera polo mama numva umengo ntabwo ndi ready ku gaspia uko nyene numva ko ndarufise simavembesha ngo jewe ngo kweri ngo nande ngo rwaraheze ngo umva ngo deception zarangize fo no nta deception ndahura nayo umva yuko yongira ikashi numva ko ntakwiye gukunda lakini ushapita mu deception yanyomeheruka kuba ryari ahubwo ubwo bamba mfise eske ninaguma ndarugaspia ntihazogera igihe nanje nkaba hazu urufise agasanga je rwaraheze ufete rero reka ndarubikira uwo muntu uwo mwana mwiza azoza kubganisha urumva rero abasho usanga rero mucyo gihe umuntu ashaka kumpropose nkambwira ati no parce que manumva mengo mfise ubwoba swati bimenyetso bandi ko ndarara ariko ubwo buratuma kenshi uhomba no warufise nishimwe deception ya nyuma ya ironse ryari nimba vyibuka mu bintu bitibagirwa kirimo aussi deception comme tere ahubwo habayeho kudahuza muri kapo haraba kudahuza atagwanko
atasha yaratanzigo mugabo mukumva yuko gahunda ntabwo muzihuriza pour le moment hariho relationship single tuja muri single relationship canke yewe biri compliqué biri compliqué ahagaze he nishimwe ntabwo novuga ngo parce que mvuze ngo ndi single hari gihe no mvuze ngo ndi single parce que ndi ready ko wumva ko ari ready kujana nanje abahawe ikaze okay mugabo mvuze naho ko biri compliqué c'est-à-dire que nubwo ntarurimwe mugabo swati ndashafise espoir ko bizogaruka canke nta gahunda mfise kandi yo kuruka nishimwe ashalia juu ya mapenzi ni hatari mtu wangu ni birefu yes nkuko ejo kuvyumva rero reka twigire kuri career yiwe y'umuziki yitwa nishimwe canke ESTHER NISH canke mamao ryaje gutega nishimwe mamao nari hawe n'abafana na numva ndari kunze kuna mtu alisema kwamba ulichukua kule kwa mzee kwa sababu mshafanya kazi nyingi mshasaidiana sana ahubwo rero jo anaitwa mzee babao na ukajiita ukaamua ati kwa reka mimi nicyo malikia tu mimi nimejiita ahubwo abantu baba babona yuko peut-être uko umufana ntashobora kuvuga ikintu atakubonamwe bon kama baritoa kwa muzee ni sawa kuko nanje ndamwemera okay so rero niba araho inspiration yavuye canke niba ariko babivuga naye numva atajo bitwaye mugabo kuba bararinyise nabo barafise igituma canke barafise ico bambonamwo nk'umwigeme murezi niko novuga canke umukenyezi murezi mu muziki w'Uburundi inyuma yatwo rukomeza haraje akadawa haciye ukwezi hama mu nyuma yaho haraza mute hama haraza koniniwe ariko kandi ukwezi kuragiye guhera inyuma yaho kuri rubuga rwa YouTube rwa nishimwe hari indirimbo ya Samson nishimwe ariyo nishimwe nyene ari kumwe na ESTHER NISH kwari ki muri Luminari habayeho comixing zitakurikiranye ko zari ziri nkuko twayibonye mu zindi uko haciye ukwezi wagenda uraduha uw'abantu igeze heki kubera ki bitagenze uko vyari biri kuzindi urabona hagi witonza mbere ibinotse jewe je nje namambwira abantu ntabwo nkunda gukora ibintu ngo kubera ko ego irevre que harabaye hakabazo kubera ko jewe uko nari nshaka ko wabantu isohoka siko vyahavuye bigenda nikiringo nari ndeze ko nanzi ko EPS izoherana na 2022 2023 ninjirane n'ibindi bishasha mugabo numva ko iteza gusohoka iri different na ziya zindi wako zasotara ama video lyrics ni visualize mugana nshaka yuko isoko ari video officiel so usaba rero kwitegura umwiteguro kwiye niki kandi apana ya video isanzwe ngo ya papa tu rero mwico gihe bashaka gukora video itandukanye n'izindi numva umengo sino hava niruka ngo njane ego abafana babarindiriye ujya mwanya kugenye zikurikirana niki mugabo kubera ikintu baha ikintu kiza kiryoshe ku mwanya wacu mugapana wa mwanya tuvuga ko twese turindiriye ko EP so rero naravye cano ntiyo gumihoze iko ivo tu hari kamoto ikazi na grand frère ari ikindi gikorwa kindindiriye kiri nyuma kandi cyaheze kiri ready ndabahaye so wabantu rero ntago bivuze ngo yavuye muri EP irahari mugabo itegerezwa kuza ifise donc ifise ingufu idea yo gukora video lyrics zimeze nka zimwe zimwe zo mu kibanza kimwe hahinduka amamuvuma gusa y'abatamba nuko ESTHER NISH peut-être yambaye hama ukiyumvira gukora uw'abantu ukayikorera video wita nini byari biki byatumye iza yisa idasa n'izindi bo icambere numva ko niyo principale ya EP ya Luminari nico gisigura w'abantu yajya Luminari donc w'abantu niryo zina rya EP yose so mico gereye ko ariyo ndirimbo iri navuga idomina genre niyo iziyoboye wana ko ni ihereza no kuri list ni nka kujya kwa shosho muri concert ntabwo utanga urushushe ugenda uraduga barabicuritse uko abandi izina ritwaye EP riba riri hejuru akenshi mugabo wayi none jewe nja mu kenshi wahisemwe guhindura so rero jewe nakurikije ni nka kujya basushobora kumbwira ndi nko mu giteramo ati duhereze mashup ya EP yawe noca ntangurira muri ndomboro ya solo kwezi unanza bitu kandi nziko twokomeza hari hanye ifo rero ko jewe fete nabipanze suivant nukuntu mba numva yuko jewe mpanze ibintu by'iwanje binapanda ivo so rero indirimbo rero ihereza EP jewe numvise umengo yitegeza kuba ifise yindi mode harimo afro soul harimo afrozuki hakabamo n'amazuki gushika kuri mute zose za continue n'ama afrobeat so rero ubwo w'abantu ntawe zistiriririmwe mugabo ifare ko ari indirimbo iri muri ikibazo mbonye titre ya uw'abantu nkarabazijya titre zindi mute no kuvuga ngo baweke mu mute ni fanye nini tworukomeza ni mapenzi
nishimwe ari mu rukundo rwa rundi abantu bavuga ati rurasara rurarumba muri we uwo abantu niki ide imeze gute iyo umuntu ari mu rukundo abantu baravuga sivyo kandi abavuga ari abapinga n'abemera rero uwo abantu ivuga donc c'est une histoire y'ubuzima bwose bw'abantu tuba turimwo haba mu rukundo haba mu buzima busanzwe tuba bazobuma bagupinga ukore neza ukore nabi tuba batakupinga so rero jewe navuze w'abantu basike n'ubundi nubwo ndi mu rukundo bananisengenya tu na kama niko single bananisengenya tu so rero abantu nyene n'abantu nyene je navuze ati rero uniseme mubaya umvuge neza ugire gute jewe ndi umuntu w'abantu ndi novuga ngo iki babyita ndimbazwa amarusho canke ndimbazwa mubabaro ni yo sense nabihaye donc akaba ariyo rero iza gukrotira ipi muri rusange watakusengenya ariko nibaza yuko sometimes kuvugwa canke kuvuga abartiste muratanga ivyo abantu bavuga canke natwebwe nyene abanditsi b'inkuru n'abamenyesha makuru muraduha ivyo tuvuga kandi rimwe mwabicreatinze harabonetse video uri kumwe no musangiye uruvyaro rwa mbere DJs ariko kandi haravuzwe amajambo menshi asanzwe ari kumwe n'uyo ari wasanzwe ari manager bice bigenda gute mbega aho bahabaye kiyasubiye muri ka gatarotaro yari yarataye kubera habonetse intaro izo ni commentaire nabwo ari jewe byari bimeze guteganishimwe bwo yale maneno yakusengenya suna yatwamunye masengenyo byose genda bishira mu ruvugo parce ariko uruvugo ararutanze rimwe navuga jewe na deception abayemwo yotuma ata bon avuga utavugana no surtout nk'abantu tuba twaravyaranye barumva ari ibintu biri easy kuko deja ho nyene turafise ikindi duhurirako ni DJ we ni musani aho ni mu kazi mu buzima busanzwe ashobora kuba kumbura umwana wiwe canke ambwira ati njo munashikana hapana kushikana dusangira mu buzima busanzwe ibyo batari bazi turasangira akipata hiyo moya au nikipata hizo mbili namwambia sasa bro ni hivi ni bro bro kwa so gusa rero bijya bon ya video yarabahayeho twari muri enjoyment niko novyita mugabo ntitwari muri andro yerekana yuko habayeho gusubirana je nawe ntacemeza ariko bivanye n'indirimbo ariko raririmba ni wabantu paske watu wanasema ni kubera ko wabantu deja yasohotse ku ma platforms uretse kutarajya kuri YouTube mugabo haravugwamo changu ni Mungu kanipa kia nini mbona unanuna baraka yangu urumva so rero twari novuga ko twari umwanya tubo ku enjoyinga nta birenze wo mwari musanzwe muri kumwe yavyakiriye gute paske novuga ko navuze ko ibyanje biri compliqué biri compliqué so rero nawe bwo yarabaye compliqué rero navuga gute sinzi nge yavyakiriye nta nabi ntaki ko twese hari naho usanga nawe yari yamfase yagenye twari turi ari nawe bafashe video ntawamenye kabatari nawe mugabo je sino bivuga ko byinshi ko sinzi commentaire muri we ashobora kuba yakomanse ko ari bon gasanga muri we ari fake cyangwa usanga yakomanse fake mugari bon tumira mate canke turuhurira bariko baratwumviriza banadukurikirana waroririmbye ko kantu nibaza benshi barakabonye ubu ni muda ku kayimba tu mtopate fahamu kugira ngo cyadusimbira mu gice cya kabiri cyo cyanyuma cacu oh la la changu ni Mungu kanipa chukia nini mbona unanuna baraka yangu wachukia nini we acha nipate usiniue bure mama jewe ndi umuntu w'abantu singira nabifuna bajama wapi lelelelo punguzeni mikwara msiniroge bure mimi ni mtu wa watu jewe ndi umuntu w'abantu Yes, jendo umuntu w'abantu msiniroge bure tu yitwa ESTHER NISH ariko kandi hari kwigenekerezo rya 17 ukwezi kwa Kigarama umwaka wa 2022 biciye kuri Facebook ya ESTHER NISH aho wanditse ugira ati rimwe na rimwe turabura inzira dufata kugira dutere imbere bivuye ku bayobozi tuba twarize tugashira imbere ngo tu batuyobore ahubwo bakatuyobya kuko nabo batambagiye muri ya mayira abiri yananira imfyisi. My generation tugabe kandi twambara inkomezi twige no kwigwanako mu bintu byose kuko ni jewe na wewe iterambere ririndiriye. Be strong 2023.
ESTHER NISH yashatse kuvuga iki? Abayobozi bashize imbere babayobore barabayovya kuko bafasha amayira abiri yananimvyisi bari bande ubutumwa bwari bwerekeye bande. Jewe ya mwanya umwe na kirundi canje mwanya umwe nanje kiranyobera. Oh yeah. Mugabo nta kintu na kimwe jewe nigera posta kidafise impamvu. Benshi baragize n'ubwoba bamwe batangura kwibaza ati ni jewe wundi ni jewe. Bamwe batangura gufatanya amafoto ya bamwe. Ati bya bintu nuku mugabo jewe nariko ndavuga ni mu gihe ndakunda cyane kuvuga rino jambo ati kuba umustar cyangwa kuba mukuru cyangwa kuba ufise izina. Oh yeah. Kuba uri umukuru wa societe cyangwa uri umukisenzi. Sirije zina ubu ufise cyangwa rya titre. Ahubwo nuko ufise ico umariye urunganwa. Okay. Kuba ufise ico umariye abandi. So rero sinova ndabivuga ko vyinshi cyane. Mugabo hariho amatrique cyangwa novuga ama system yagiye aba muri 2020 bivuye ku bantu vuga nje muri entertainment muri rusange. Okay. Si ku artiste gusa. Ugasanga habayeho bamwe gukumigwa kandi bashoboye baza bari kukivi bafise amahit bariko barakora mugabo ugasanga bakumiriwe ntituko turababona muri activity niki so rero nafishe mvuga ati uyu numwanya wo gukora twibeko twebwe. Okay. Burya nta kuzerinze biva hanze ahubwo nyene twebwe dukora iki ni gute twiga twakoranye kenshi twavuganye abaririmbyi tugagira amakoraniro tukayaga mugabo ntahinduka na rimwe rihari. So rero iyo post nayikoze mbabaye cyane sinkunda jewe ngo ngire ngo ngende direct ngo hivi na hivi mugabo abiyumva bariyumvisemwo tu abo bantu nyene batambagiye mu mayira abiri bariyizi. Rero bw'ico gihe numvume ngo navyinshi nabivuga ko kweri gusa je nariko ndakebura generation yanje twige kwibako tuzerinze biva hanze mbere yuko uja muri game waje uri wenyene ntawe mwazananye. Okay. So rero kora rero wowe nyene hama niba ukeneye kuba inyenyeri y'isi nyene bikore wowe nyene apana kuvuga ngo ngira ndindire ngo ngifashanyo yanaka paske uyo nakuri kurizera ntari karakubona wewe shaka ukore neza azoguma abona kuri down toujours. Ubutumwa buhuriye hehe na ESTHER NISH ubwiwe? Bon kuri jewe uretse kare we yabwanditse je burahuye nanje paske nanje amurabo benshi ndiko ndavuga muri yo generation yanje barimwo benshi bakoze neza nanje ndi muri bo murabo. Okay. Mugabo iyo mvuze gutyo 2022 batigeze bahabwa agaciro. Bon suva ngo sinagaciro komtere paske aho kamye nyine ntikigeze gataka. Okay. Kandi abatuzi ko twakoze baratuzi. Okay. Sinzi ko agaciro canka ari kumigwa canka sinzi ngene no vyita. Mugabo kubganje navuga ko gusa hageze ko duhaguruka dukore tutariko turaraba abana bari anye. Ku munsi bituwa Noel canke le 25 warakurikije andi majambo. Ikintu cyose n'umwanya wacu n'impamvu yacu hariho abo twanse kunywa amazi yabo mu kwanka ko bazogenda bavuga ko baduhaye imivinyo. Akarimi kavuga inangore karagororoka ariko mwibuke ko n'amaso y'ibikere atabuza abavomye kuvoma. Uraba wumva wewe mbariye nirenganira. Asira yakwa ijaye. Bon en fait en 2020 yari nzera kweri nyishavuye. Kwa le 17 le 25 byaraheze. Jewe navuga ko sukwivugisha mugabo navuga ko ndi mu artiste bihagararako. Ya cyambu cande nyene abo twansa amazi yabo nyene kwa ko batuvuga ko baduhaye imivinyu parce que hari amashobora guhamagara iyo mutanona ku mafisha yarana yare nini mwe muzoguma mwibaza ngo nishi iko vizuri milioni ko naingiza na nini yego ni wambona niyambariye fresh niko simamao mu maisha yangu ya bien ntabwo ntuzugire ngo nizafisha uri kurambona ko zose fasi nyingine niko na business zangu nko nafanya huko nishimwe araja kuri afisha atarishwe canka atarishwe yakwiye birabaho. Okay. Ko je sinayigiye ko mugabo ndabaza abazigiye ko so rero hariho ikintu bita kwihagara ko ihagaciro mbere yuko bakaguhereza. Rero nabambwira abantu kimwana zero abiko sawa fumumbwira ati nk'akaroro nk'umuntu aje akubwira ati nshaka umfashe muri concert. Okay. Jewe sinanka gufasha mu buzima ashake banavyumva umuntu niyo azambwira ati nshaka umfashe nshaka dukorane kino kintu mugabo uwezo wangu hawendani nawe mugabo wanyetse omwe ko ubwo buryo ugira utange wayibonye yuko siko gaciro mfise mugabo urakeneyemwo na support yiwanje. Oh yeah. Aho turi d'accord. Mugabo kuzumbwira yuko fucking money zawe zizohagurutsa nishi
then ugenda ubwira abantu yuko nishe wamuhaye amamiliyoni c'est faux. Aho rero aho nitwa tucumvikana ko ndabwira ati my friend sinshonje sindiko ndapfa wende uko ugenda ukore concert zawe hamagara bashobora kuyarya kandi si bibi ndose n'umwanya nzohaca ndabashigikire twinjoyinge mugabo jeje pepa. Okay. Nishi hari abavuze yuko muri 2022 peut-être imigenderanire yawe na mezo wari usanzwe urimwo itabaye myiza ariko mu nyuma tuza kubona muri kumwe mu giteramo wakoze ico wise gutangura canke kwipfuriza bona nabakunzi bawe urabakorera igiteramo ndetse wanakiriye umuririmbyi kazi yaraje ava muri Canada asanzwe ari n'umufano w'ibikorwa byawe malgré nahafana abaririmbyi benshi cyane cyane kwashigikira barundi ariwe muhoza ariko kandi hacaraboneka babandi kuko barapreshije ko igihe upostinga post yawe lo 17 December barashize ku ifoto ya Jackson barashira ko n'ifoto ari kumwe na Satbi baravuga bati igikorwa yakoranye na Satbi kirashora kuba kiriko kirerekana yuko hashora kuba hatari imigenderanire myiza hagati ya ESTHER NISH na Boki Vlab. Imigenderanire ya Dijay Jackson na ESTHER NISH ni ya inyuma y'izi post ko twabonye muri kumwe nibika abantu batamenye. Je waje nta gishasha gihari kubera ko jewe na Jackson contrat yaheze hagati mu mwaka wa 2020 kandi twarano kuvuga muri juin. Bon c'était juin batari muri août nibuka mugabo kandi twaranonshije ko contrat tutararenovera so ibyo tuko turakora byose ni ubugenzi cya kabiri uwo Satbi nawe nyene nawe yarabaye muri Boki Vlab benshi barabizi rero ahubwo je ndashimira Dijay Jackson ntashobora en fait hari abantu yo contrat ziheze tabucuti busura kuba mugabo ndakunda pe nibaza yuko imyaka ya Boki Vlab na Satbi ni ya kera mugabo ravye ubucuti bisigura yuko ahubwo rero adatagataro ngo nuko intaro zasheshe ngo ahubwo abantu bose baba barakoranye comme famille bose twese je mbona atakibazo na kimwe gihari so iyo migenderanire hari rero ni y'ubugenzi bon peut-être que turindire kure nouvelle vuba cyane mugabo pour le moment jewe na Jackson ni no ko no muririmbyi n'uwigeze kumubera manager baba bari kumwe muri bikorwa byose kandi Jackson sino muturi gikorwa ngo areke kumusupporting kora ko ni muri Luminari iyi projet ni mamao ndetse na Boki Vlab bafatanije niko bimeze amajambo wavuze harahahuriye na Jackson nkuko benshi bavyanditse ku muganga urukanamenye kuko abandi kabo bandika ivyo bahawe n'umutwe wabo shabwo se bamuyobeje gasha ni atari gusa je naza ko atanamwe uvuze se bamuyobeje bisigura nyene ashobora gusanga nawe ari mu bito cyangwa gusanga nari mu bagize ubwoba bibaza yuko bavuzwe mugabo I think ariko aranyumva nako azora abakino kiganiro cyane jewe sinkunda kuvuga umuntu yarapfuye Jackson jewe ndamushimira 100%. Okay. Rero kuba Boki Vlab yari fatanje na mama umumva ko hariho partnership yari ihari dejira cyahari so ahubwo abantu tugiye kubashikiriza gute mama na Boki Vlab bagiye gukorana nibaza ko ari byo bicaye barindiriye akantu uvuze ngo ubwo se bamuyobeje umbabareje ndavunya buyenza ari kazi kirundi nahatari kirenga muheruka kuvugana na Jackson ryari n'ubu twari turavugana mu gitondo. Okay. Abiyumvire yuko bitakimeze neza ubutumwa n'ubwaye bateshwe bateko je sinkunda abantu bivanga mu bintu batari sure navyo abarundi turafise ico kibazo cyo kujija apparence for example wewe turakujija parce que twabonye ale yambaye isaha imezuku yambaye linette zimezuku ESTHER NISH afite umushatsi umezuku cyangwa bimezuku agacajija bivanye nuko ambona mugabo ntuzi jewe wondiwe ntuzi kiri muri jewe so rero ivyo bintu babihagarike byo kujija ngo Jackson ngo iki moi Boki Vlab on est bien nta bifi hari nta kinaki ufite novuga ko sinzi niyo babikura ko ESTHER NISH yo batakiri kumwe n'umuhagarikizo w'ibikorwa byiwe asanze ari na papa w'umwana wiwe yaririmbiye kavorivori niko bimeze canke ni yamajambo bon nivugiye ko biri complique gusa novuga ko turi kumwe mu kazi mugabo hari ukuntu iyo urukundo rwarembye cyane hariyo bimwe bica byica genre bivaye n'intego twebwe twihaye ni bimwe navuga ati hapo sasa kuna kukunja sura Nish ndiko ndabisigura uribonaho sinivuga natanyesha njo nafunga sura oya si wewe wagira nkoko kwiwaje bon en fait ndiko ndarondera ukuntu wowe asante
ari wega baje nashatse ucishe mutwe ngo arutambe gufunga isura oragowe n'ukuri kw'Imana barisha vuba mengo no ntashavu na rimwe parce que jewe n'ukuri kw'Imana je nama nivugira ndi umuntu w'abantu okay kandi n'abantu twagendanye ndabasaba kuba abantu b'abantu niba aribona Imana ishimwe warugiye kuyaga kuri Ismael ya Ismael mategeko rero je sinzi ngene bivuga ntagwanko ntacari ntanzigo turi kumwe aranshigikiye mu bintu byose mu kazi mugabo iby'urukundo ni byatugendeye neza nkuko twabishaka bitetse ko hari ibintu tutahurije ko mugabo sinovuga edayero ngo ndabivuge ko byinshi mugabo turi kumwe mu kazi nishe mimi nikushukuru sana kwa muda wako asante sana unatupiga kapela ya nyimbo mbili kama nani kama tworukomeza ndetse na kadawa amace twibandaniriza n'urugendo rwacu kuno munsi Uruindoto zanje nahoze ndotakera nahoze mvuga twoyaga tugahuza niweje mu maso hawe ndakubona mu rukundo esi uriko uratwenga jimbona urakana keza please baby let me take you far away Jendo urugendo tworukomeza Jendo urugendo tworukomeza Kadawa jana nukuri nemeye nimbaraka dawa wisiga uyu musi kafashe je ndiko ndagufilinga iyi body ndayitacinga ndi muri mudi ya kudansinga nukuri ngumizayo shaka kukwegera ntazika ibintuma kuregera ndarekeye sinzi bimbaye ko numva ndi mu bicu yiwe agana kadawa nukuri na kadawa asante sana ESTHER NISH reka ndagushimire cyane ku kanya kawe ariko kandi ndagomba ugenda utuyagiye twatangiye kubona mamao iriko irashigikira umwigeme azwi nka Sandmili n'akaririmbo kiwe kure akaririmbo karyoshe ku ruhande rwanje betetwe batarakumva nabo basimbe bakumvirize ariko je ku ruhande n'indirimbo iryoshe nimwe muri playlist yanje mwa kino gihe numvirize iyo nduhutse canke ndiko ndatambuka n'amaguru niyambariye écouteur ariko ndashaka kutubwira Sandmili nindi mugiye gukorana gute nkuko twabonye riko ramushigikira ari nazo post za nyuma ku rubuga rwa Facebook yawe ya Sandmili ni umuririmbyikazi mushasha kuko na bafite novuga ko ndiko turategura ni nko gutegura urundi runganwe bon ndamushigikiye parce que novuga ko naramuhisemwo genre wamuhisemwo gute umubonye he gukorana fait avant yuko ndamuhitamwo twarabagenzi après numumenga arafise talent ashaka guhidinga dashaka kwerekana tumenye ko aririmba ukafichu namubwiye ati mamba ko feature si fresh Sandmili foke tukubona uri kuravyura urundi runganwe en fait je duhura gutyo rero mugabo jewe duhuye en fait navuga ko namuteye intege ndamwinjizamo esprit yo kumva yuko iyo talent ari yo kugumiza muhira ari yo kujana muri studio ku ma stage mugabo mpande yaho hariho uwundi muntu yaciye avuga ati nyene iyo mpano ntituyipfusha ubusa kadushiremwe agatahe dukora uwo mwana
hari maison yitwa Iriba Music niyo dufatanije. Okay. Iyobowe na manager Eli ari muri Australia. Niwe duvuga ko amufashe mu mugongo, novuga ngo ni manager sponsor. Bon, jewe icyo njejwe no kumwereka inzira, kumushigikira no kumwereka gute yotera imbere canke yoduga. Yeah. Urumva yuko bigiye gukunda ESTHER NISH ko navuze ko umwe mu bige mamaze igihe kirekire, si imyaka myinshi novuga ngo turageze mu rugero rwo kumwita mu legend, mugabo no mwigeme mu bantu novuga ngo yobera karorero urundi gwaruka ariko ruratse kuko twari tumenyera baririmbyi kazi baza umwaka umwe imyaka 2 3 ashikanye 5 yabari umuntu w'umunyecubahiro cyane yabagiye. Hari ico uri kurategura kugira ngo tuze tubone ESTHER NISH wundi muri 100,000 tuze umuntu wese azobona no mu myaka 10 ESTHER NISH atakiririmba azagira ati yaraciye mu makanda ESTHER NISH byukuri. Rega umuntu wese niba ufise ubwenge ari ikintu ukora kikakubera nk'inkoni uzokwitwaza mu busaza. Ntabwo ari ukwicara gusa ngo uri kurakora atacu uri kuramarira abandi bantu. Je ndamwibonamwo ndamwibonamwo nubwo hari igihe dushobora kuba dusanga iyijwi cyangwa dusanga iyi mikorere, mugabo ubundi umuntu niba yarakuretse ngo umubere umuyobozi w'urugendo, c'est-à-dire hariho inyenyeri yakubonyemwo ifuza ko swata zorenga iyo nyenyeri, araho ushobora kuba afite vision cyangwa je ndamusengera imigambi we ashobora kuba afite imigambi yo kuzo kumva yuko arenze nishi agere kure, rurakura mugani rusombi zose, azokama yibuka yuko hari anye even ndumusitari kumusumbya hariho umuntu yabikoze canke yanyeretse inzira nkuko tugiye tubibona za Etats-Unis. Niko bimeze. So rero jewe kubganje jewe ndiko ndakora nka jewe simvuze ngo kubera sandmiri jewe ngiye guhagarika gukora. Nzobandanye ubundi kivitu kidugirize hamwe. Kira mtu na njia yake nihagera yumva yuko ninka kujya ku mwana ariko aratambuka de niki haragera yumva ati jewe mama ndekura nigendere namaze ku mwico gihe niyo gumye ufasha rakwiyaka. Si byiza kumumufasha kuko wabonye yuko atanguye ku ashanza kubona afisa magufa komeye nagenda ubwo na traverse tuzohurira hari imbere. Uwa mimi nishira mkubaligi sana na kumkubali sana Nish, lakini sasa navyo mkubali ni mtu ambaye akiona kitu kwa mtu anasema huyu mtu ana kitu ambacho mimi sina. Nigiki sandmili afise nishimwa dafise abonamwo nk'ikintu kizotuma mili ashika kure kurengaho nishimwa tashitse ni yagikorera mugabo kuko iyo tubateye intege cyane hari gihe bashiramwe bunebwe ati mimi naweza sana. Ni yakora cyane cyambere ara uburyo akoreshamwo voice yiwe. Jewe nakuze ndi navuga ko ndi influence n'indirimbo nyafrika cyane Brenda Fassie aba bantu batuboneye izuba muri South Africa abandi. En fait rero il travaille yijwi ganje hari ubugira different na travail yakoze wewe bivanye nabo yumvirije. Rero yumvirije ijwi giwe umva yagiye uzunguni aho sandmili ari navuga gute gabasha ni uzungu nivo labda ukwiye ari karirimba icyongereza cyangwa igifaransa arafisa kandi ka touch kari different. Iyo muntu amufashe neza mpatia mayai ya kila siku akagabanya amamesa akagabanya tugori. Rero jewe aho kanara kamubonyemwo niyabyifatamo neza uko bugi ikintu cyose hariho talent. Gukorera talent naho gira ngo abantu bagukunde n'icagikundiro igikundiro nashura gikorera. Rero uvyitwayemo neza mu rupfasoni azoshika kure vraiment je ndabimubonamwo ntabwo ndamubona ngaha hafa. Asante sana. Nagushukuru kwa muda wako mama. Asante pia. Nizere ko tuzosura guhura ikindi gihe je nawe twaremeranye yuko tuzohura ufisi guitar muga misi yose tunakutana tu. Ni atayo. Je nagupofisa bamuzanye rwaremereye. Ufisi guitar kiremereye cyane cha 12 chord. Nikushukuru sana kwa muda wako kandi ndakwipfurize umwaka mushasha muhire w'ibikorwa kuko ninakubwira mushasha hari gihe mushasha utazana bishasha ariko kandi ndakwipfuriza umwaka mushasha mwiza w'ibikorwa byiza kandi apana kuwokinga hari gusa ahubwo ushiremwe no kuwokinga smart kugira ngo ibintu bibandanye mera neza muri mamao mutere muje imbere munazamura izindi impana atari 100,000 gusa amatwitege yuko nko bivuze 100,000 nawe atazoshamwe bunebwe antukari karatwumva natazora ikiganiro bizo ari ibintu bimeze neza cyane. Asante sana. Yes, ndagushimira twabanye kuva ku munota mbere gushika kuri no munota ngiye kugusezerera ko banyita Alan the Real. Sizitafuti fake habari. Wanaziungaunga zao fake habari baadaye wanakitafuta kichwa cha habari. Na ndio maana wananiita the headline. Chao chao.